tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Kugendana n'Imana biraryoshe. Mariko Niganza mugeza mu bwati ndimashe y'intsinzi. Ibyo tubatangariza mu buryo bw'amarezo sosiyo muzohe muza mubifata nka nkama, tuba twumva arico kirere mwemera ariko ararekura. Dushitse hano uzoze witeze intsinzi cyangwa ikindi kintu tuba twatangaje. Praise God. Sinzi nk'umunsi cyo waje witeze, mugabo ndumva umutamana w'intsinzi wakorose hano. Haleluya. Gadusomere Mariko 10:27. Sinye gufata umwanya muremure wo kwigisha, ariko ngo mvuge kandi ni dimanche special mugwe mundondera ko gwezi kwanira umiti. Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ntigishoboka, ariko oya banzu garukirize ngaha. Kubw'iki? Kubw'abantu ntigishoboka. Niganza mugiza mu byati iyo biba ari kubw'abantu biba byarashobotse, ariko kubw'abantu ntibishoboka. ariko ku Mana suko. Twese tuvuga ati ku Mana suko. Kubw'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana suko. Ngombe nigisha ibyo nyene. Kubw'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana suko. Ni ijambo rimwe ku Mana bigize iki? Mera herezi yo verse. Kuko vyose bishobokera Imana. Kuko vyose bishobokera Imana. Ndakunda iki kintu. Haleluya. Kubw'abantu hari ibintu bidashoboka. Abantu ntibakubwira ko hari ibintu byabananiye batahure. Muganga ntiyakubwira ati ibi bintu sindabishoboye mutahure. Niyo ikina kiriya cyanka mu nkomezi z'abantu nawe ubwawe witahure. Mugabo ndafise inkuru nziza kuri wewe. Ku Mana suko. Kubw'abantu nuko, mugabo ku Mana suko. Hari ibintu bidashoboka kubw'ubwenge, mugabo ku Mana suko. Hari ibintu bidashoboka kubw'inguvu, ariko ku Mana suko. Hari ibintu bidashoboka kubw'amafaranga, ariko ku Mana suko. Uno munsi naje gupresenta Imana nk'umuganga atize mugashoboye byose. Naje gupresenta Yesu nk'umudokiteri atigize imbere y'umwigisha n'umwe, mugabo ashoboye kuvura indwara yose. Naje gupresenta Yesu nk'umudokiteri mwiza. Ariho abo bita ba generaliste bavura indwara, bagerageza sinova ko bavura, bagerageza indwara zose. Ibyo muzaniye byose aragerageza, arapfufaza. Mugabo Yesu ni generaliste mwiza. Azi vyose kandi ashoboye gukemura ibibazo vyose. Kandi inkuru nziza, nta mutakoresha, nta rushinga zo gutera, nta abantu mwanki binini, nta n'ibintu atanga. Sha Yesu ni mwiza. Je maze imyaka 10 ntameri kinini mu kanwa kanje. Yesu ni mwiza. Praise God. Hallelujah. Yesu naje gupresenta Yesu
ashoboye kukugururira adasabye urufunguruzo. Naje gupresenta Yesu ashoboye kukubakira adaturiye amatafari. Naje kubwira Yesu no munsi ashoboye gutorera inyishu ikibazo cyawe atiri warashusha umutwe. Imana ishimwe cyane. Naje kugupresenta uwundi mwami abo wagerageje uno munsi twabihojeje. Twaje ku mwami falo salahadalabaye. Umangeragezwa kuvuga ibintu. Nagomba kubwira ngo ingwane yawe uno munsi irahura na Yesu. Amena. Reka ndababwira ikintu mwemera yashize ku mutima. Abantu bari bamaze imyaka bakwikoreye biraza guhindukira uno munsi. Hari igihe kimwe Yesu yigeze guhura n'umudamu. Uwo mudamu yaramaze imyaka 38 yikorewe n'ikirago ciwe. Hama Yesu amubwira ngo haguruka witahire. Mwiyaza ko yagarukije ngaho mwaje ngo tora ikirago cyawe ucikorere hamutahe. Yego ushaka kumubwira n'ubundi cyo kirago cyari kimumariye. Ikirago yararyamye k'imyaka 38 umva cyari kimumariye iki? Ashobora kuba ari umusambi uri ngaho. Umusambi sinzi ko muzi. Nakarago kazi karatabagurize. Mugabo ku myaka 38 kiryamye karamubwira ati niki kujyaniranye. Cyaraguhetse igihe kinini. Nga nawe fata umwanya ukibwire ko nahinduye ibintu. Cikorera utane naco. Ugenda ucikoreye naco nyene ugihe information ko ibintu vyahindutse nahuye nawe. Agomenda babwiye ngo abantu mu gihe cyarenganye babikoreye biraza guhinduka mu bikorere. Icyo twita isinzi ni gihe Imana ihinduye ibintu. Rabashata ramahaskabaye. Kandi bidashobokera abantu bishobokera iki? Kandi ivyo bivuze ngo ivyo ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka. Alors shaka abantu bizera Imana gusumba ikindi kintu cyose muri kino kibanza. Uno munsi nazanye umutima wo guhagurutsa abantu bizera Imana gusumbya amafaranga, bizera Imana gusumbya abantu, bizera Imana gusumbya inkomezi zabo, bizera Imana gusumbya amadiplome yabo, bizera ko Imana ivyicuritse bicurama. Imana ivyicuramitse birashobora gucurama, ivyihinduye birahinduka. Shobora kuba wize urihirwa Minerval n'umuntu apana gusaza arakugaburira. Yesu ashobora guhindura amateka yawe ijoro rimwe. Oh shatarama hasavalaya. Hallelujah. Numva kwizera kuri gukura duga boroboro, kuri gukura duga boroboro. Shirama kandi kadoze uduze kwizera kwa mu izina rya Yesu. Some n'undi murongo umwe. Jean 12:19. Ariko abafarisayo bavugana muri bo bati murabona ko ataco mumaze. Oh my God. Raba isi yose yamukondoreye inyuma. Praise God. Vuga ati abafarisayo bavugana muri bo bati murabona ko ataco tumaze. Imana ishimwe cyane. Reka nababwire ngaho ibyo ariko biraba. Yesu umunsi umwe murazi bamwe mu ntambara Yesu yafise intambara z'abafarisayo n'abasadukayo n'abaherezi b'icyo gihe. Hama igihe kimwe bakubitariye bamumvisariye bakubitariye mugabo uko wandaya kumuresista Imana ibanda ikora ibintu bikomeye mu rugendo rwa Yesu. Hagera igihe kimwe Yesu bivuga ngo aragenda azura Lazaro. Azuye Lazaro, inkuru yuko yazuye Lazaro yamamara mu gisagara hose. Hama sivyo gusa ariko aragenda abantu babona azuye Lazaro bavuga ati vraiment iki gitangaza cyatwemeje. Uno umwami w'Abisirayeli, uno umwami w'Abayuda. Hama bivuga ngo bafata ibitambara baramusasira. Hama Yesu agendera kuri ibyo bitambara ajya no kunyara indogoba bagenda bararirimba ati Hoziyana Hoziyana neshema gizuje mu izina ry'Uhoraho. Muri uko kuririmba gutyo abafarisayo bariko barabiraba. Abafarisayo bari contre Yesu. Abafarisayo bari contre ibikorwa by'ubwami bw'Imana. Mugabo bariko bararaba. Lazaro azuka makuru abashikira.
Yesu abantu bose bamukondorera inyuma, abafarisayo bariko bararaba, hama baricara baratira conclusion, baravuga ati mwabonye ko ataco tumaze. Oh my God, satarabaye baranariza ibintu byose, ati twazibiye ngaha aca ngaha, twazibiye hajya acariya, twazibiye ngaha twamucafuje, twagize ibintu byose vyase. Baci baratira conclusion ati bagabo bene data, mwabonye yuko atakintu tukimaze. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese yagerageje kugwagarika aciye mu nzimwe canke yindi, Satani n'abakozi biwe batire conclusion inyuma yuko amezi abiri ahera yuko ataco amaze mu buzima bwawe. Amastrategy yabo ataco amaze, inguvu zabo ataco zimaze, ibintu byose bagize biri fake. Uribaza basanye bakagira kanama, hama akavuga ati bago bene data, mwabonye ko ataco tumaze. Bari bazi ko bakomeye, bari bazi ko abanyenkomezi. Abafarisayo icyo bashize ko akaburungu cyaje akaburungu, icyo bashinguye cyabagishinguwe. Mbwa Yesu abacamwo akora ibikorwa, arangiza misho y'amahoro, hama baratira conclusion ati kuvyukuri naco tumaze. Nagomba ndabwira ngo abasibanyura naco bamaze. Nagomba ndabwira ngo na Satani abarongoye naco amaze. Nagomba ndabwira ngo n'abadayimoni naco amaze. Nagomba ndabwira ngo n'uwavyizo ntambara naco amaze. Ashobora kuba utarabimwereka ngo naco amaze. Abafarisayo baricara baravuga ati vraiment turabitahuye, turabanyantege nke. Nakunda ko mu mugabo yari kutudugana turiko turamuhama ati raba abantu bose bamukondoreye inyuma, vraiment naco tumaze. Ndiko ndaza, praise God. Sura udeka avuga ati abasi banje n'intambara zanje vyose naco bimaze. Nguko batize conclusion ku mwami Yesu, niko bazotira conclusion kubikwerekeye ko ataco bamaze. Kandi ivyo nibigiye gufata igihe kinini. Twabihaye deux oya nimwanyumvise neza, twabihaye deux semera cyataye n'amezi yanje y'insinzi, n'amezi yanje y'insinzi. Abantu bazotira conclusion atamezi 10 ngwana mu mezi abiri ya nyuma ace mu myanya y'intoki, mu mezi 10 nkombata, mu mezi abiri anyere ku bworo bw'ibirenge, hamatire conclusion ati ntaco. Hano wicara akavuga ati vraiment ntaco tumaze. Alors icyo nagomba kubafashisha uno munsi si kubashusha gusa, ngo ndabahe ibintu bimwe bimwe byabafasha. Amen. Yesu uburyo yagiye azana insinzi mu buzima bw'abantu, hari uburyo bubiri ngomba ndabapresente bukomeye. Uburyo bwa mbere n'abantu Yesu yatabaye batabanje kumuhamagara. Hari abantu Yesu hano kuri inosi we yabasanze aho bari. Umwe n'uyu mudamu yaragware ku gitengeri imyaka 38, niyasenze niyatakambiye Imana, yari yigamiye ngaho arindiye ku munsi umumarayikaza akazana amazi, hamagaje mugwa muri ayo mazi hamagakira. Muga muri iryo tuze nyene yicare ngaho, Yesu araza aca kuri iyo nzira, hama atanguza ikiganiro, arimubwira ngo ushaka ngo ndagukorera iki. Ubu n'uburyo bumwe Yesu akizamwe abantu, n'uburyo we yizira, hama kugira neza kubw'imbabazi ziwe. Haleluya. Kandi agomba ndababwira ngo ubu buryo aracyabukoresha ku bantu biwe. Arashoboye kugusanga ndafise intahe z'abantu bari baryamye bafise ingwara zidakira, umumarika w'umwami Imana abasanga ku gitanda cyabo cyo gupfirako, abaha message ababwira ngo murakizwere no munsi. Mbega nibo basenze, eka sibo basenze, bamwe ntibizera na gerizo. Mugabo Imana ibasanga ngaho nyene kugira ibishurire, ibereke n'imbaraga zayo. Abantu batari bazi nuko ikomeye, batari bazi nuko yobakiza, muri uko kutamenya nyene ibasanga aho nyene irabakiza. Aro ini uburyo bumwe Imana ikoresha kugira itange message yuko irahambaye.
hari igihe Imana ku bantu bamwe bamwe itarindira ngo bazokwigishwe n'ijambo ry'Imana. Hari abantu bafite imitima igumye, ijambo ry'Imana ritigera riba badonoka bariko bararyumva. Imana ihitamwo inzira yo kubigishiriza ikoresheje ukuboko kwayo gukomeye, ikabasanga aho bari, ikabagira neza, ikabatabara. Haleluya. Abantu biguriye muri ubwo buryo ibasigamo message ati ndi Imana ikomeye, ihambaye, ikandi tabara. Basiganye iyo message ni Imana nyiri barashikako. Kandi bantu Imana nagumye babwire ngo nimba ubwo buryo buhari muri amezi abiri, ubwitege, witege uburyo bumwe muri ubwo. Ushoboye gutsinda ku byo wasengeye, ushoboye kwakira ibyo wasengeye, mga get ready. Biva ngo kubwo ubushobozi budukoreramo Imana ishoboye gukora ibirengeye cyane ivyo dusaba. Mwene majambo, ibirengeye ivyo dusaba nivyo tutasavye. Haleluya. Ibirengeye ivyo dusaba ni ibihe? Ni bimwe tutarose umwanya wo gusaba. Ibirengeye ivyo dusaba ni bimwe tutaronye akanya ko kuvuga, twabuze amajambo yo kuvya exprime imbere y'Imana. Mga Imana kubwo ubushobozi budukoreramo ishoboye gukora ibirengeye ivyo dusaba nivyo twimvira. Sevalaya. Ibaze ko ishoboye gukora ibirengeye ivyo dusaba, mga n'ibirengeye ivyo twimvira. Muyandi majambo nivyo tutigeze dushira ku mutima ngo twiyumvire, ifise capacity yo kuvyishura. Haleluya. Vuga ati Imana yanje ishoboye gukora ibirengeye ivyo nsaba. Oya sindabumva. Urubona hari usenga isaha ikaba nto, hari usenga amasabira akaba mato, hari usenga amajambo agakeha, hari usenga, hari ufata ngo niyumvire iby'ubuzima bwawe nibikwigwe muri aka gatwe gato. Imana yacu kubwo ubushobozi budukoreramo ishoboye gukora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira, kandi ivyo twabihaye amezi angahe? 2. D'ici décembre ivyo histoire tuzivuyemo, tuzadukomeza tujye mu zindi. Ngabo nifuza ko tuzokora ijoro rya 31, umwe wese muri twebwe afise intahe igenda ubuhamya buzima bw'Imana yiwe. Ushaka kumbaza ati pasa tungana gutya, Bibiliya yambwiye ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ivyo ku bantu nibishoboka, ivyo kuri pastor nibishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Abantu bizera Imana musemerera amen nini. Haleluya. Uburyo bwa mbere ni Imana yishemo kuvisita umuntu. Umunsi umwe Mariya yibereye ngaho, mugabo umumarayika araje giturumbuka, amubwiye ibimwerekeye, amubwiye ko azovyara umukiza. Navyo yari kasengera, ni Imana yishemo kumuvisita. Haleluya. Hari n'abantu Yesu yarabagutya, birikava ngo bakamutera kagongwe hama kagenda kabakiza. Sibo nibariko baramusaba, yabateye kagongwe. Mbega Yesu yarahindutse? No, uko yarejo uno munsi ni kwari niko azohora, iracari Imana yakagongwe. Isho kwishura n'umubabaro mu mutima, isho kwishura n'ibintu muragenda mu mutima, atarosa umwanya wo exprime bavuge. Uburyo bwa kabiri buzi ubwa mbere utabayeho. Uburyo bwa kabiri n'abantu bahindukije Yesu muri programme ziwe. Biratubwira Yesu agiye gukiza umwana wa Yayiro. Hariho umugore yaragwaye ubutinya, aramuraba gutya, yumvise amakuru yiwe, yumva ko Yesu akiza, hama arasemerera ati hey nkiza. Aza kuriwe yizeye, akora ku buyonga bw'impuzu ziwe, biva ngo uwo mwanya nyene arakira. Mbega Yesu yafise programme zo kumukiza? No, Yesu yafise programme zindi agiyeko, mwahitamwo kwishira muri programme y'Imana. Imana idakreye rendez-vous kuri wewe, kreye rendez-vous kuri yo wewe. Mwanyumvise? Hari amarandevous Yesu ahitamwo wenyene yo kutuvisita, mgayi n'ayandi twebwe. Reka ndakavuge neza, Imana itagusanza aho uri isanga hiri.
imana itagusanze mu byo urimwo yisange mu byo urimwo. Imana itagusanze ku musozi uriko jya ku musozi wayo yisangeko. Kwa iyo bica hose Yesu yavuze ngo sinzohinda abampungirako, sinzohinda abaza kuri jewe. Mu yandi majambo abahisemo kugendera Imana ishimwe, mbwa atangendeye genda mugendera. Haleluya, haleluya. Azekele bosayabaye. Ibaze ko Ana umunsi umwe yavuze ati nyumviriza, narayindiye ko Imana impumwana normaruma ndamubura mu nzira abandi baronkamwe abana ndamubura. Mugabo kuko namurose mu buryo bworoshe simisemo kumuheba. Ibyo utarose mu buryo bworoshe apana kubiheba. Hari ibintu turonka byoroshe, hari n'ibindi duforsa imiryango. Aya ni muranyumva neza. Hari ibintu Imana iduha kubw'ubuntu bwayo, mbwayi n'ibindi dupfukama n'amavaga koboka tukavuga ati Mana, ukamera nka wa mudamu yaje ku mucamanza agabitanya akamubwira ati cira urubanza runkiza, ati no, agasubira ati cira urubanza runkiza, aramuderanja bihagije gushika ati bakavuga ati kubw'amahoro yanjye, kubwo kushaka kunezerwa, kubwo shaka unkurugwama mu matwi ngo ndakugiriye neza. Haleluya. Ivugana ati ibitaje vyoroshe bizoza bikomeye. Hari abantu bafite intahe ngo nari nicaye ngo cyane umva umuntu anerefonye ngo akazi kabonetse. Imana ishimwe, abo ni bamwe Yesu agendera batarushe. Gashiyo nzira nyene hari kataje muri ubwo buryo, kaze mu bundi buryo. Haleluya. Hari abantu twasenze kugira turonka abafasha n'amavara koboka, mbwa abandi vyari vyoroshe. Mbwa Imana ishimwe, bije bigumye ni sawa, bije vyoroshe naho nyene ni sawa. Icyo nase muri aya mezi abiri nuko yarangiza umeze uko wari umeze. Nuko yarangiza umeze uko wari umeze. Fugate ibitaje byoroshe biraza bigumye. Ibitaje vyoroshe biraza bigumye. Jesi ndekura. Ibitaje vyoroshe biraza bigumye. Jesi ndekura. Bwami bw'Imana. Gati sinzomara. Ubwami bw'Imana abahizi babunyakurisha ubuhizi. Hari ibintu tunyakurisha ubuhizi, hari n'ibindi biza atabuhizi bigiyemo. Jewe rero kubera turi ku mwanya wa nyuma nkeneye abahizi. Ni mwanya mvise. Nkeneye abana b'inkuba. Reka turi mu mwanya wa nyuma. Turi hahandi igitego kirinjira bihere cyangwa n'ikinjire bihere. Nda turi ku mwanya wa nyuma kandi nkeneye abahizi mwe muyera igihe ashira iyi periode, iyi saison ya mezi abiri yambwiye ngo insinzi yo ku munota wa nyuma. Hari ivyerekeye insinzi yo ku munota wa mbere iraryoshe n'ivyo ayo umupira utangura mu minota 5 igitego kiba kiringiye. Mbwayi ni insinzi z'abarorezi barushe, aba bahushije vyinshi, bateye hanze keshi, amapenalty menshi yatewe n'ivyinjira. Mbwa ku munota wa nyuma bagaca babona karadobeye pa kaje shinjira. Aro no muvyerekeye uno mwaka turi ku munota wa nyuma, kandi mweme yambwiye ngo nje kubwira ishengero hari umunezero w'insinzi yo ku munota wa nyuma. Haranira umunota wa nyuma, utegerezwa guhezanya intahe y'ivy'Imana yakoze mu kanwa kawe. Haleluya. Umevuga ikintu kimwe. Vuga ati ndumuhizi kandi ndabinyakurisha ubuhizi. Ivyaje vyoroshe sawa, mbwa uno mwanya sindi mu vyoroshe, meze nk'abaritimayo basemerera bati Yesu umwana wa Dawidi ngirira imbabazi.
erega hari izindi mpumyi mu gihe cya Baritimayo bari biyicariye batekanye bimerewe neza. Mugabo Baritimayo avuga ati no nakunda kumwe Yesu yorengana ngaha hama ngo ngume ndi wahundi nyene. Acarasemerera ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Intumwa ziti hora, ati simora. Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yavuga ati akana kajyo kanyuma akarengana kugira nzosubire ku murongo bizomfata kare. Ati uyu munsi nyene negeza kurarambona abantu bakeneye ko Yesu nabarengana. Nege Yesu ari ngabanu Imana uko ari kararengana mu gihe cya Baritimayo niko ari kararengana hano hantu. Presence iri hano hantu. Mugabo isengesho ryawe, violence yawe, ugucakira ibintu kwawe niko gutuma ucakira ibikwerekeye muri we. Ubwami bw'Imana hari ibyo turonka byoroshye mbwa n'ibindi tunyakurisha ubuhizi. Hari umudamu yanjye hitwa Peresi. Tangura 38 somera kuri 29. Igikonjo ciwe citeye, uwari nyuma aravuka. Umwakirizi aravuga ati niki gitumye wicira icuho. Twese tuvuga twicira icyuho, tuvuga twicira icyanzo. Icyo sigura icyanzo. Tuvuga twicira icyanzo. Niki gitumye wicira icyuho? Nico catumye bamwita Peresi. Hanyuma mugenzi we aravuka afise gwa runyuzi rusa n'agahama ku gikonjo. Amezi abiri ategezwa guhera ufise izina witwa ngabo witwishijwe n'ubuhizi bwawe. Ngira mvuge kandi Imana yanyemereye kuvuga. Aya mezi abiri ategezwa guhera ufise irindi zina, apana wishwe n'abavyeyi, apana bagwaye kubera bavyishakiye. Urabona abavyeyi arege bagira agenda. Ati uyu ni yavuga nzomwita Jean Marie, uyu hamani yavuga nzomwita Egide, uyu ni yavuga nzomwita Froha. Hama wowe ugashikirwa witwa Froha ni vyiza. Mugabo uri kuragenda urugendo rwawe ifu ko ndagusangana akazina k'ubuhizi wishwe n'ingene ukarishe n'ubuhizi bwawe. Uyu mudamu Peresi vyagenze gute? Peresi mama we yarafise abana babiri mu nda witwa Sera n'uwo Peresi. Mugabo akize kwibaruka hatangura kuza Usera arasokora ukuboko agomba kuvuka. Hama umwakirizi acaramufata mushaka gatambara kugira amenye tu ni bukuru. Ngamushize gatambara wa mwana akijarajara atarasohoka. Uwari nyuma yahise pose kuba butoyi acarasohoka n'ubuhizi bwishi abarasose. Asose umwakirizi acamaza ati hey, kubera iki wiciriye icyuho, kubera iki wiciriye inzira. Bica birahinduka umwanya. Sera acaba butoyi, hama Peresi acaba bukuru. Muga muri agenda y'ingene bari kuvuka, uwari kwitwa bukuru siwe baye bukuru, uwari kwitwa butoyi siwe baye butoyi. Kubera iki? Ubuhizi. Twese tuvuga tubuhizi. Hama agiye kuvuka ngo bacamwita Peresi ngo risobanurwa ngo icyanzo. Wiciriye icyanzo. Twese tuvuga ati wiciriye icyanzo. Ndiko navuga ngo amezi abiri abwirizwa guhera ufise izina ry'ubuhizi izina rya Yesu. Hari ibintu washikiye vyoroshe mu mezi 10. Mugani tugombe tuje mu gihe cy'ibintu vyoroshe. Tugombe tuje mu gihe cyo kunyakurisha ibintu ubuhizi. Mugati naje ndi Peresi. Ndicira icyanzo. Amuravuga ati pasa niciriye icyanzo sinzoba nkoze ivy'Imana idashaka. Nyumviriza, umunsi umwe Imana ibwira Sawuli, imubwira ati umuvugishwa n'Imana abwira Sawuli ati wewe genda uraza guhura n'agakama k'abavugishwa. Hama niho n'agakama k'abavugishwa nawe uraza kuvugishwa hagati nabo. Sawuli yasanzwe amuvugishwa, mugabo avuga ati hari ikire kiza kugufata, hari anointing iza kugufata. Amuratangura kuvugishwa. Umuvugishwa avuga ngo ni wabona ivyo bimenya ucumenya ko ndi kumwe nawe, hama ucuvuga nk'uko ugomba. Haleluya.
twatanguye ku kwezi Imana itubwiye ngo nzoba ndi kumwe namwe, nzogendana namwe, ndi kumwe namwe. Reka ndababwira Imana iri kumwe namwe. Hari igihe ivyo uvuze bicika signature. Imana iri kumwe, ati cuvuga kandi ukore ukugomba. Kubera iki? Imana iri kumwe nawe, ica influence ivyimviro vyawe, influence inambuko zawe, influence akanwa kawe, influence ingene ubona. Wabona ukabona ivyo ubona, wakora ugakora ivyo ubona, wagenda ukagenda nk'uko ishaka. Abasavyi b'Imana nko kuri Yesu bivuga ngo yumva yogenda mu kindi gisagara. Kubera iki? Ni kubera Mwemu Yera ari kumwe nawe, ni wari aradirije inambuko ziyo. Vuga ati Imana iri kumwe nanje, Imana iri kumwe nanje, Imana iri kumwe nanje, ndaforsa ndicira icanzo. Ibintu bitoroshe uvyorohesha prayer. Ibintu bitoroshe uvyorohesha ubushobozi ufise. Kwezi ni kwahera zofise indi zina rishasha. Wishwe ni iki? N'ubuhizi. Erega Peresi si izina abakirizi bamuhaye, si izina abavyeyi bamuhaye kubera ko bari barifise muri agenda. Ni izina bamuhaye kubera ubuhizi. Bavuze ati kugize ivyo uri Peresi, kugize ivyo wewe ugahindura program, ugahindura ingene ibintu vyari kugenda, wewe uri Peresi. Ndakunda Yosuwa nawe yarafise ivy'Imana yavuze, ariko arasaza, hamagira isengesho, abwira Imana ati Mana mpanuri ya musozi, mpanuri ya musozi ndawufate, mpanuri ya musozi ku myaka 80, ariko asenga ati nanjye mpanuri ya musozi ndawufate. Ati kubera warabivuze, ati kubera we warabivuze, mpanuri ya musozi ndawufate. Ibaze ku muntu ariko ararengana, ariko arataha, ageze ku muzabukuru, mwaka bariko arasenga ati Mana ego nogenda, mugareka ngende umpaye n'urya musozi ndawufate nawe. N'uyu musozi ugomba gufata. Gira amasengesho pana yo gufyina. Vuga ati Mana muri aya mezi abiri ndashaka umusozi ndawufate, ndashaka umusozi ndawufate, ndashaka n'umusozi ndawufate. Ndadekaya ko imisozi yawe usiri imbere yanyu muyifata mu izina rya Yesu. Mu mezi abiri mwashaka gufata imisozi minini mu izina rya Yesu. Umusozi uri imbere yawe, take it in Jesus name. Ufate. Nino sina kintu kimwe kirebanga. Icyo udafashe gifatwa n'abandi. Icyo utakira undi aracakira. Icyo usemo guheba, mwibaze ngo uragihevye, hari undi ariko agiprofita. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero ndahigeje, tugomba dusengerera, dutembe mu buzima gusenga. Mu nyigisho nk'izi nta matire ngo urumva po ya mbere, po ya kabiri. Mu nyigisho nk'iyi tugomba duseke.